ndagushima kuri Imana ugira neza. Mana ndagushima kuri Imana utangaje. Mana ndagushima yuko nari narakumvise bavuga ariko ntari bwakwibonera. None uyu munsi Mana ndakwiboneye. Umunsi w'ejo naraye mbonye ikiganza cawe. Yesu. Jewe ubwanje ukemera kwishura amadeni yanje. Imyenda yanje yose ngo wageze ku musaraba byose urabirangiza. Ubu nta madeni ngifise kandi Mana. Utogushima yande. Reka ndagushime kuko araho. Yasaze. Ejo ko ntaje mu kabari wanje byagenze. Wanashaka natashe kandi. Ariko Mana byose wabiravye. Naragwaye. Nta muntu yarayenga. Nta nzoga afise mu cyuma. Oya. Ishura amadeni narifise. Umukozi. Toya reka ndabirangitse. No mawe. Mana we reka ndagushime. Mana birandenze Yesu. Erega nakumvirije. Uratinyutse uravuga ngo madeni yose ngo yishura. Byose ni ari. Reka ndababwiye. Yesu ashimwe nshuti yanjye. Yesu yashimwe kwa nani? Bashareka ndababwire mwijuru hari Imana. Uhenduye yarasuye mu ishuka yawe yari ibiryo byagusa yari yose isabuna taguze ndabona uri kurakinisha ibintu yaranaye n'ibishimbo by'ijoro ufise ibibazo ibihe bashareka ndababwire naraye mpuye n'umugabo bita Yesu. hari umugabo yatashe ngaheje naraye mpuye reka ndabibabwire mu bitahure. Uwo mugabo Yesu ngo yarabambwe turabambuka ngo kumusaraba ngo byose yarabirangije kandi ngo wamumenye yahindutse icaremwe gisha. Ubu rero ndi icaremwe gisha ibyakera byose byararangiye. Murabyumva icyo twavuga murantaho reka kutwumvisha ibyo tumvisha turi kuboheshe aratinyuka akamara amabaza y'ibihumbi amajana ngahe Kwashina na Yesu. Ivyo nibiki? None uraba nta maso ugira kubiraba Mufasuri. mwarishinje ubujura yaraje kuraba umukristo mushasha. Yaraje kuraba umukristo. Hariya hose urize kwa n'indoro nibiki? Mufaso nibiki? nakubwire ni wazi ururimi muvugana ni waruzi. Okay, ndabasaba ikintu kimwe. Ndabasaba ikintu kimwe. Manze mu muriro. None watunganiza gute mwamuboshe? Mimi mwachilie juu yako unasema. Sinihaye ubona. Nkacika icaremwe gisha. Ngo acitse icaremwe gisha. Ngo kumusaraba kandi ngo byose yarabirangije. Nukuvuga nabaye icaremwe gisha. Ibya kera byose byararangiye. Yanyishuriye ngo amadeni yose. Aba bagore rero ndiko ndababwira ko baje kuraba amafaranga yabo ku makonte Yesu yarayishe. aba bagore nabonye wewe ni Mufaso munyumvirize gato sibyo. Nuwasiganye. Mwebwe numva ariko mupfa ikibazo cy'amafaranga sibyo. Ariko je ndashaka mu mureko hama umwe wese acambwira amafaranga amuhera ni hama ikibazo je ndagihumira bisigaye. okay nimbagira yaduhe ndarekuyu ndafatuye je sinzi Wacha kutofata nta kibazo n'icanje ndamufatanya n'icanje ntato je cyo nkenene kumva amafaranga abafitiye. nguyu uramubona yaraje ku kabari wanje amuha yari karato zine Byararangiye. karangira yararangiye Madame hora ceceka ambwire. aranukagira yicariye umwobo mengo ni moteri y'amapine 10 yararangiye umviriza hwayare zine ikarato zibiri zibiheri ikarato zindi zibiri za Amstel aranyoye wamengo nibe niri kirano mazutu rero anipe changu n'ibihumbi jana inoti itavuyemo na rumwe ururume ampe. Okay. Madame nawe jewe ni yambaye yamaze no kunayigira umuntu ukatara naheza no kunayisha ni yambaye cyo gituma namufashe nkamufatana n'ivyo yambaye kuko byose n'ivyanje iki yambaye afite imurire n'amajana 6 yaza gatora baza kambara sinarinzi ko ari n'umusuma gushika umugore nyenzo gukura musore nawe ko gizimana nkasanga ana yambaye na mezi 3 abo tarakwiye gose no kuvuga ngo nigitigisha amafaranga ngahe ko Yashawariye n'ibishimbo by'ijoro rimwe
Ubona iki ko yiba mwibirasha? Jana 200. Okay, sawa. Umviriza rero. Jewe kuko ijambo ry'Imana avuga yuko iyo umuntu ari mu ngorane ari mu kibazo ashobora kumufasha sivyo kumushigikira tukagaragaza urukundo. Jewe nk'umukozi w'Imana Imana yahezagiye yasize amavuta mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri. Jewe nta kibazo sivyo ngoma ndabahe ndabasinyeshe hama muje kuri banki mutora amafaranga. Sheke. Je n'umukozi w'Imana ashobora kubabera sivyo kandi munyizere sivyo. Mushaka amafaranga. Sheke iri kwizina Nimero yangu. Jewe mbere y'amategeko y'igihugu ndashobora guhanwa n'Imana n'ababesha. Jewe amafaranga kuri konti ari. Sawa, jana turaba. Mufasha. Amafaranga yanyu ndibaza nayo. Ndibaza uzi umukozi wawe nanje mumpe uwo ndibaza nta kibazo cyo kuri konti ndibaza amafaranga ndamuhanda yasize abanze mu muduga ndejisha tumuha Utamuha. ndibaza nta ngorane nanje mumpe Twanyina bujya imbere ya nyina bujya izo ni afere zanyu. ubona ngana iki? Bigire. Ntiyateka kandi nkasangira sha. Wize kubona ngo murakizwa mugwa ngo murakizwa ngo mugwa muvyuka sinzi niyo mubuzagaruke. mubone kwakira agakiza murakwiye kwakira agakiza kugira ngo Yesu mugire umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Musore reka twicare ngaho gatoya. Madame twicare. Madame kwakira agakiza si ukuva kuja kuyora nk'uyora ibiharage, si ukuja kugira nk'ugiye gufata pana, ariko iyi jambo ry'Imana ryakirana ubwenge hama mpemu yarakagutahuza. Ni koko ijambo riko ravuga bajya abagore ntaryumvise iboneka mu Bikorinto ba 2 igice cya 3:14 sibyo mahera yiwaje musora amafaranga iwawe ngena ndaguhaye sibyo. Rero madame imyenda sivyo imyenda Yesu atwishuriye samadeni twagiye kurira abantu urumva si impudu z'abandi twagiye gutira kugira ngo ce tuzinyaga ntituzubasubize. Ariko iyo umuntu akijijwe akakira umwami Yesu nivyo ababaye cyari mu gishasha ngo ivyakira babigize babihise bisigura ngo hari n'ivyaha by'ubwicanyi n'uboregwe n'iki byose n'ubusambanyi bijye nibyo Yesu yarangije kumusaba twishuriye kandi uzohimbara Imana ku rundi rugero kandi ndagusaba kwama uri kurasenga misi yose niyo njya y'umukristo. Mwabyumvise hama musore jewe ndagiye cuza ngahanze ku muduga kugira ngo rero sawa.